mu izina rya Yesu Kristo birenze uko nabonye Imana mu muhamagaro wanje, igushigikire birushirije, igutera iteka, ikwambike umutamana, ikugwanire impande zose. Uri igiciro cyinshi, izina ni rimwe gusa, uri igitangaza kuko uri umwana w'Imana. Ibiri hakurya y'ibyo ntibikwerekeye. Uri umugisha ku Burundi n'Abarundi, uri umugisha ku miryango yacu, kandi ujya kure cyane. I bless you. Rero nka Twafa cyangwa Solution Family bifuje kuguha impano. Iyo abatwaye dufite ibifaranga byinshi twari kuguha ikindi kintu kinini, ariko nibi bivuye ku mutima. Rero maua yako na mashugwe yawe iyo ni gift. Hapana, asifungue. Hapana. Nikontakte aga. Ego. Rero sinzi ko hari abandi baba bifuza kumublessinga fiko imbere yuko tuza kumuha icyanditse kimeze yuko Twafa tumuzi nk'umwana wacu, kandi ko turi kumwe nawe gushika ibihe byose. Abifuza kumuhezekera twabaha iminota ingahe? Sinzi ko abazanye amagift bashaka kumuha. Sara baramuzitse bagiye. Muzi ko tugomba dusa n'abahejeje, abagomba kumuhezekera baze imbere yuko tumuha ijambo avuga. Sara ariko arazana n'imiziki wiwe. Nta bafise amanzoro bashaka kumuha n'ibiki sinzi. Baraza kubikurangira muhira. Arasa gutwatsi aguhe ijambo, ukoresha ijambo rito. Ndabitse ko ufite emotion nta mugabo arira mugabo. Thank you. Kambira mbere ndashimye Imana kuko nikora byose, nidushoboza byose. Bwa kabiri ariko kandi ndashimye Imana ko yarampuje n'uno muryango wa Twafa, nukuri bambereye. Shushu wanje, thank you so much. Urakoze sibyo none? Thank you. Yeah. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Jewe nabanezerewe kuko benshi nababona kumungurukana bumenyi, twenda baze amasomo yandi. Nababona kenshi ndakurikirana sinema z'Uburundi cyane, Baberi, Basoro, abose ndanezerewe kuba ndababonye amasomo yandi. Jewe rero ku mazina banze kuri izina rya Kizimana Aline, abandi banyita Mama FTV. Rero sinumva ukuntu nobivuga umunezero mfise no munsi, ariko nshimira Fanny Lavine n'umugabo wiwe. Imana ibahezagire kandi bahumugisha. Je namanda basabira Imana ize bagurire imbibe nka kumuyagurira abesi. Rero sinabizi ko ari fiko baje gusohora, bamenye nka Twafa. Urumva rero n'umuhungu wa Twafa. Rero akabasha kanje narinzi ko nje gushigikira Twafa, urumva n'umwana wa Twafa. Akabasha kanje nagenda akagushikirize. Hanyuma hari undi mwana nabonye ngaha, Lavine n'umugabo wiwe, ujya mwana gutoya muhira murahazi, muzomunzanire muhira. Ibisigaye ujya mwana tuzobivuganira muhira. Hama bakina sinema mwese ndabakunda muri rusange. Muri Amerika ndabakurikirana cyane kuko muranduhura mu mutwe. Hanyuma imbere yo kuva ngaha ndibaza ko nzotegura umwanya uhagije, ko ni ibintu naje nteguye wo kuzotumira abantu bose bakina sinema ndundi, kugira ngo tuze tuganire, hanyuma tunasangire mbere. Hanyuma kumbure hari ibyo dushobora kungurana, kuko igihe twibaza muri sinema ndundi harakunda kuba n'utuntu tw'udutrafi
tuntu tw'urwanko, tuntu tutagira ifatiro. Ndagomba ko tuzotuganirako hanyuma kugira ngo natwe tugire inguvu zo kubashigikira, sivyo none kuko gushigikira umwe ntituzobishobora. Mugabo nimwadushiraho ikigega nk'abakinyi ba filime, murakamenya ati ndatanze miliyoni 2 zo gushigikira filime ndundi, tumenye yuko umwe wese azoshikirwa, sivyo none kiretse kuvuga ngo nshigikire Ravine, nshigikire na mugabo ufise ahantu dushobora tukigisha n'abarundi turi kumwe hariya, twavuga ati ni kuri dushigikira abarundi bacu, tubashigikire kuko nabona mu Rwanda ko biriko bigera kure. Cyakambara iyo mbonye hasigaye abakina sinema bacu basigaye baza guca ikiraka mu Rwanda vraiment. Mugenda yetu natwe twagikwiye gukomeza iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, natwe tukabaha akazi, sivyo none mukugira urukundo mugashira inguvu hamwe. Kandi umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka. Rero dushize umutima hamwe tugashira inguvu hamwe, natwe twobaha akazi, n'Abanigeria tukabaha akazi, sivyo none none twaronka abarundi 10 cyangwa 15 bavuga ati mu mezi 3 je nzotanga 2 miliyo, cyangwa neza nzotanga 4 miliyo. Nuko izotuma tudahamagara mu Nigeria agakina mu Barundi n'igiki. Rero ndaryohewe kubabona amaso mu yandi, nababwiye aba barazi muhira nenda zifuza kungendera karibu. Ndakunda abantu, ndakunda abo tuvugana, hama ibisigaye ngira programa tuzoyivugana n'abazoba bari hafi yanje. Murakoze. Nikavuga tuzize ijambo nyerutse. Ariko ndashimira Imana, ariko nshimira Imana ku bantu yagira muza nabo muri runo rugendo, maze mu minsi itari myinshi cyane ariko sinamike. Rero bwambere nagomba gushima kandi Imana kubona mama wanje ari hano. Mama, ingo mvuge uri ngaha kandi nza guheza uri ngaha wihangane, ifuza ko bakubona. Ndabise umuvyeyi, ndamukunda cyane. Mahapande kwera iyo ndi amande yamba numva nkomeye gose. Hama ikindi naco nashaka gushimira abantu twagiye dukorana, narabivuze ntibicitse, sikarabaye, simvuye muri tuwafa ariko guhera no munsi nanje mfise company wanje yitwa The Great Nation Company. Nimwe mu company igiye kuza nayo irashira ku itafari kuri industry. Sinje gukora ivyananiye abandi, ariko nje guterera nukuri mubyo mwanyitangiye, mwakoze ibikomeye. Burya niyo mpamvu sometimes turoroherwa kubera inzira mwabanje guca mwebwirimo amahwa. Rero thank you so much kandi mukomereza aho nyene. Hama ikindi naco ndashaka gushimira abantu dusanzwe dukorana n'umwuga baje kunshigikira guys. Bariko baravuga uko tumvikana hagati muri industry, ariko nibaza yuko ino lancement yerekanye la différence, kuko nukuri nashigikiye impande zose. Abakinyi bose baje, amatimu yose ari ngaha, nukuri ndabashimiye cyane. Hari na bamwe nagenda gutumira nkibaza yuko batari bunyemerere, ariko wasanga aribo byoroshe kwemera, ugasanga nukuri turanaburanye, mugabo ugasanga arashizemo na effort kugira ngo aze gutora invitation. Can you imagine? Mwanyeze urukundo, thank you so much. Hama ikindi naco
ndashaka gushimira abanyamakuru cyane abantu b'abagabo muradushigikira impande zose kandi mubandanye ubuhoho jewe mushigikire cyane rwose cyo kimwe n'abandi bakinyi bose turushirizeho ingufu kugira ngo turabe ko twoshika kw'ivyo umumama ariko aravuga. Ariko kandi nshimire n'abantu badusapotinze muri no lancement, ndavuga leta y'u Burundi, meri iki, ndavuga Bigufu Solution Corner, ndavuga Pick baranyemereye agati kumengo ariko ntacyo ndoza kwishyuza agati k'indege. Ariko kandi nshimire life yaradushigikiye bihagije, ariko kandi nshimire Bigufu yaradushigikiye, nshimire Castel nayo merci beaucoup mwari mushigikira n'abandi bantu bose bafise impano bakwiye gushigikirwa. Ariko kandi nshimire African TV, nshimire Silent Vibes, bashaboni bagiye nshimire ibyo umviriza, nshimire na RPS Sound niyo company ya mbere. Ukeneye sound nziza, ukeneye lighting nziza, ukeneye screen, ibikora neza cyane. Bantu Imana murabona bino bintu byose twabitanguye mu gatondo nka saa 3 saa 4, ibi byose kuva saa 4 niho twatangiye kubyubaka. Naje niho narindi kubera naje nsanzwe ndi umwe mu bayikoramo, burya amande ukina umwuga wa film ariko ndubaka ama podium. Ubwo rero ni muvuze wafise urubanza rukeneye podium, karibu cyane. Ndabashimiye RPS, ndayishimiye cyane rwose. Bose ahari ndo ko ndamushimiye cyane rwose, aranteye iteka, arateye iteka sinema ndundi, arateye iteka igihugu. Yakurangiza ndagomba ndabapresente umuntu, ariko imbere yuko ariko nagomba nisabe, mbega mwari muzi yuko mu bakobwa bose bari ngaha ndabafinze umukobwa wa mbere abereye mu bakobwa bose bari ngaha. Okay, wama nagomba kupresent umusheri. Muri tayari, ariko imbere ya byose nagomba nsabe umwigeme asanzwe akina film, asanzwe anaduserukira mu mahanga ngaha mu kibanza cy'u Rwanda, Mimire aze ngaha imbere, Manzi aze ngaha imbere, Mimire gato. Araberewe cyane gusa, baguha inzira igigwayo mubise turabandanya. Mimi nagomba kuguhoza kandi byagushikiye, byadukoze ku mutima twese, ariko kandi turanagusengera kandi turazi kuri mudamu ari forte, ariko kandi abantu benshi bavuze ngo bari bazi yuko Jenani turagenze,
genda byumva mu makuru agiye atandukanye, ariko mu no mujama ariko kandi nagomba ntiyarazi umuvyeyi wanje, nagomba ndagupresente nini uyu niwe muvyeyi wanje, kandi nk'umugenzi wanje ntugenda utazi umusheri wanje, nini uyu niwe musheri wanje. ndanize no kumubona nabo mu muryango wiwe twaramukanije, ariko nanjye nari nipfuje yuko nk'umugenzi nimwumva ibindi nk'umugenzi nari ngomba nanjye ahamaze umunsi wari niteze habagomba habiki mtakoma so yini uhaje kandi Imana iri kumwe nawe mama, we ni mugenzi hari ibindi kumviye so rero ndabashimiye mwese muri rusangi, ariko kandi ndabateye intege nukuri abantu baje kunshigikira umunsi mwakoze, kandi muzobandanye munshigikira muntera intege, ariko kandi mimingo arafise akaguma kuvuga. Karibu cyane. Yesu ashimwe, haleluya. Kumwashisho twaje mu kirori kuko mwashisho. Yesu ashimwe, haleluya. Munyitabire, haleluya, haleluya. Nitabire cyane mwarusha, haleluya. Ndahagaze kuri podium, Imana yari yarabimbwiye, haleluya. Ijambo mfise ni ryo gukeza Fiko. Nukuri turagukeje, siserukiye abandi, umwe wese araza kwivugira, ariko ku bwanje ndagukeje kandi courage. Iyi nzira iragendwa kandi uzoshika. Irindi jambo nashaka kuvuga, ndashaka gusaba abajene bari hano bashike hano, turafise kandi kajambo dushaka kuvuga ku bwa Fiko Fiko, kandi dukeza na Tuafa. Mukomera amashyi Tuafa, mukomera amashyi Tuafa. Ndi mufana wa Tuafa barabizi. Reka bariko barashika hano, by the way nenda bakumbuye. Ikindi nacyo reka mbonera no gushima Imana no kubashimira mwebwe abakinyi ba filime cyane cyane kubona mwaraje kunshigikira guhamba papa. Nukuri mwanyeretse umutima udasanzwe, abantu benshi kandi barabashimiye, baravati bwa bundi muri filime murashigikirana. Nukuri mwarakoze, mwanyeretse urukundo rutangaje, mwaturiye amatike yanyu, mwarambaye hafi, gusa ntimuraza kundaba muhira, ariko ndabashimiye. Imana yo mwijuru ibamugisha. Iri jambo bashaka kurivuga, nikomera amashyi menshi. Ku bwanjye ndashaka kugurira amazi Fiko. Ndabizi ko ibintu biba byoroshe nubwo mvuye mu bintu bibi cyane, ariko sinabura n'amazi ngurira umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha, ni gato ariko kavuye ku mutima, urabizi ibihe mvuyemo. Na GN Films barafise ijambo, sinzi ko twohera muri Amerika cyangwa tukaza i Burundi kuko GN twaragutse. Amen. Duhere muri Amerika, duhere mu Burundi. Okay. Kaderi wacu. Amajambo ni make cyane. Imana ihimbazwe. Yego, twebwe duhagaze nk'aba GN bari hano mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko bavuze ngo twaragutse, harapari muri Amerika. Tugenzwa n'urukundo nibwo duhagaritse ngaha, gutera intege Fiko Fiko, kumwibutsa ko iyo yavuye ari kure, ariko cyane kumwibutsa ko niyo ari karaja akiri hafi. Yego, hama ijambo mfise nubwira abaseniyasite ngaha, nico kintu kigomba kuduhuza. Buriya urukundo ni ikintu gikomeye, kwicamwo imice ntaco bishobora kudushikanako. Uyu munsi Fiko Fiko arasohotse, baramusohoye. Devoir wewe ufise siyo gutera umugongo abagusohoye,
canke ngo mutangure kuguhanira amasoko mu nzira ziri negative. Ni ukuvuga ngo nitwagira rya shari ariko rikaba rya shari rigomba kudushikana ku iterambere, ibintu bizogenda neza. Kimwe n'abandi baseneyaste bose bari ngaha, tugomba kugira ishari ry'ibikorwa n'iterambere, apana inzigo zo gusubizana inyuma. Murakoze. Imbere yuko nisubiza akajambo gatoya, reka tuje no muri jene yo muri Amerika. Hi everyone, amakuru yanyu murakomeye, ndabakunda cyane. Ku mazina yanjye nitwa Bahati Francine, mba muri Amerika maze igihe kirekire. Ndishimye kuba ndi mu Burundi kandi nabakunze cyane. Hama nta byinshi novuga, naserukiye jene yo muri Amerika kuko baraje abo nga mu Burundi barashika muri Amerika baratwizera baradushiramo. Nanjye nishimye kuri uno munsi ko ndi ngaha. Ibirori ni byiza, birabereye kandi muraberewe, kandi congratulations. Imana igushikane kure, ntuzuvuga ko Imana niyo byose, ntuzucike intege. Ibisigaye ndafise akagifuti gatoya nzakuguha. Murakoze. Nibagira akantu gatoya. Ubu ni mutoya wanje, ndamukunda cyane, ni Nyirayi, kandi bihangane my dear, everything is gonna be okay. Thank you. Thank you, Sisi. Akajambo kamwe nagomba gusozera ko nuko ntova hano hantu nanjye ntashimiye umuntu yanzanye muri industry. Nimba mukunda umuntu mugomba kumukunda. Imana ishimwe. Musanzwe mumunzi ariko murabizi ko ntova imbere yanyu ntamushimiye. Ndi wayo abere, ndanamukumbisha kumuhobera, niyigora azi hano. Mukomere amashyi mutirandera. Ndamukunda cyane sokuru wanje, kandi cyashaka kugira yene Imana imuhe umugisha. Aho ngeze ndahakesha Imana n'abatumye ninjira mu mwuga, kuko uno mwuga niwo ngaburira, niwo utunze n'umuryango wanje. Urumva ko amashimwe kuri uno muvyeyi nzoguma ndayamuha kugeza mvuye ku isi. Imana ibahe umugisha cyane, na Trofa ndayishimira cyane. Ndabizi neza ko kugira ngo mpure na BMT itweshi iwabo. Rero guys, ndabakunda, kandi abantu mwese mwaje gushigikira Fiko. Imana mwijire umugisha. Urukundo nicyo kintu, niyo ngabire iruta izindi zose. Mwumva barentwaye umwanya munini, ariko zari impumbu n'urukundo. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Ibirori ni byiza kandi birabereye. Nari nibagiwe kuvuga mukuru wacu, nagiye kuvuga ko ndi muri Amerika, ariko sinabuze uturongoye. Ndibaza muramuzi, yitwa King Sabas, niwe aturongoye hariya, niwe atudirecting. Kandi ndakwemerera ka gift, ndoro namba yanje, then we can communicate. Thank you. Haleluya, haleluya. Nanjye sinogera ntavuze ko ngize amahirwe yo kuza ngaha. Ndashimiye Mimi kuko ni benshi twazanye muri ibi bintu, ariko bamaze kugera aho bageze badutera umugongo, batwereka ko barenze, ahubwo twataha ikintu dushoboye. Ariko Mimi kuva yaba nta munsi n'umwe aranyibagira. Imana izokugeze kure. Burya gushima n'ikindi kintu, gushima n'ikindi kintu. Imana irakunda abantu bashima. Gushima n'ikindi kintu. Hama kuri umugenzi wanje Fiko, ndaguteye intege, karibu. Tubaye umwe ko nabonye ko wagize groupe hajya niba ari nation inde. Rero ubu tubaye umwe.
hama jewe ndakunda gushigikira ku buryo buke ndafise. Siniwe ndavuga ico nzoguterera, ariko jewe nyine nzokurondera bitarenze nk'indwi imwe ndagushigikire, kuko burya n'ijambo ry'Imana iravuga ngo ico ukuboko ukoze uko niko kimenye. Si ngombwa ko ndinda kuvuga ngo nzoguha umuriyoni, miliyoni 2, ntaco bifasha. Igikuru nuko nzogushigikira. Hama kandi ku mugore wanje burya